iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugiye Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. n'umwanya w'amakuru duhera ko hirya no hino ku isi mwateguriwe na Aloyizi Bigirimana. Mwaramutse Veniste, mwaramutse abaduteze amatwi. Turayahera mu karere k'ibiyaga binini. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yavuze ejo ku munsi w'Imana ko atagukekeranya u Rwanda rwashigikiye umugwi w'abaroberi mu gihugu ciwe, ariko ashimangira ko agihagaze ku kurondera imigenderanire myiza n'u Rwanda biciye mu nzira y'amahoro. Ibi abivuze nyuma y'aho umuhari M23 wivyukiranije mu gutana mu mitwe mu minsi iheze n'inteko za FARDC mu buseruko bwa Kongo hafi y'urubibe n'u Rwanda. Mu ijambo ryaciye kuri televiziyo ya Kongo, Perezida Tshisekedi yavuze ko yamye ashira imbere kubaka igitarurwa mu gishingo cyo kubaka impome. Yaravuniye akagohe ibihugu bibanyi ko bitofata akamo kiwe ko gushaka amahoro nko kutagira inkomezi canke inguvu. Ati ntibice biba icitwazo ku bihugu bibanyi co guca bibasotora. Perezida Tshisekedi ibi yabivuze igihe yari mu rugendo mu gihugu kibanyi Congo Brazzaville kuganira na Perezida Denis Sassou Nguesso. Ni mu gihe kandi ambasaderi w'u Rwanda muri RDC Vincent Karega ejo ku munsi w'Imana yabwiye ijwi rya Amerika ko yemeje ko u Rwanda rugihagaze ku nama zibera i Nairobi mu rwego rw'umuryango w'ubuseruko bwa Afurika, w'ubumwe bwa Afurika n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU nk'inzira izogarukana amahoro muri ico gihugu. Washington, ijwi rya Amerika. Nayo mu burengero bwa Afurika, abantu bitwaje inkoho bararashe bongera baraturitsa amagerenade mu isengero katolika mu manuko bushira uburengero bwa Nigeria harejo ku munsi w'Imana. Abashingamateka batowe mu ntara vyabereyemwo bavuze ko hafuye abantu batari bake barenga 50. Umushingamateka Ogunmo Laisuyi Oluwole yavuze ko ico gitero catumbereye isengero katolika ryitiriwe Mutagatifu Francis ni muri leta ya Ondo, igihe abakristu bariko barahimbaza umunsi mukuru wa Pentekote. Abakoze ubwo bwicanyi ntibaramenyekana. Leta ya Ondo isanzwe izwi ko iri mu zirangwamwo umutekano muri Nigeria, naho higeze kuboneka amatati hagati y'abarimyi n'aborozi. Muri ako karere nyene ko mu burengero bwa Afurika, abakuru b'ibihugu vyo mu burengero bwa Afurika nyene bavuze ejo ku Imana ko bagumijeho ibihano bafatiye Mali. Baremeye kuzobikura igihe abasirikare bari ku butegetsi bo kwihutisha umugambi wo gusubiza ubutegetsi abasivile. Iyi ngingo yafashwe inyuma y'inama yahuje abaperezida b'ibihugu vyo muri CEDEAO yari itumbereye kwihweza ico bokora ku bihugu vya Mali, Burkina Faso na Guinea Conakry. Ibi bihugu birongowe n'abasirikare biciye muri coup d'etat kandi nta mugambi wa hafi bifise wo gusubiza ubutegetsi mu minwe y'abasivile. Ibihugu ko ari bitatu taramuwe muri 15 bigize ishirahamwe CEDEAO. Washington, ijwi rya Amerika. Nayo hanze y'umugabane wa Afrika, hano muri Leta Zunze za Amerika, abantu 6 barishwa, abandi 25 barenga barakomereka inyuma yo kuraswa mu mpera z'indwi irangiye muri Leta Zunze za Amerika. Abambere barasiwe mu gisagara ca Philadelphia muri leta ya Pennsylvania ku mugoroba wo ku munsi wa gatandatu. Abandi baraswa mu gitondo cejo ku munsi w'Imana i Chattanooga muri leta ya Tennessee. Muri Philadelphia, abagabo 2 hamwe n'umugore umwe bishwe n'abantu bacucagiye amasasu mu kivunga c'abantu bari mu birori vyo kwidagadura mw'ijoro. Umugenduzi w'igipolisi yavuze ko abo bantu barasiwe mw'ibarabara bakunze gukoreramwo ivyo birori buri mpera y'indwi.
nayo muri Chattanooga umukuru w'igipolisi Celeste Murphy yavuze ko harashwe abantu 14 barimwo abana 2 bishwe abandi bakomeretswa n'imodokari yariko irahunga ayo masasu. Ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, Uburusiya bwaracucagiye ibisasu vya misile mu gatondo kejo ku munsi w'Imana i Kiev ku mugwa mukuru wa Ukraine. Bubaye ubwa mbere mu kiringo kirenga ukwezi Uburusiya burasa uwo murwa mukuru. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'Uburusiya bwavuze ko bwasambuye ibiduga vya blende byarungitswe muri Ukraine n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yaragabishije ko igihe igihugu ciwe kigiye gutera ibice kitarateramwo mu gihe ibihugu vyo mu burengero bw'isi byobandanya ku mugambi bifise wo kurungikira Ukraine ibisasu vya rokete birasa ikirere kirekire. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yavuze mu ndwi iheze ko Amerika itegekanya kurungikira Ukraine uwundi mugwi mushasha w'ibigwanisho bifise agaciro kangana imiliyoni $700 z'amadolari. Mu kiganiro yatanze kuri televiziyo, Perezida Putin nawe yavuze ko ibi vyose atakindi bigamije atari ugushaka kw'iyindi ntambara imara igihe kirekire uko bishobotse. Yaragabishije ko mu gihe Ukraine yoronswa ubwo bwoko bwa roketi, Uburusiya buzoca bukoresha uburyo bwose bufise busambure ububiko bwose bw'ibirwanisho bya gisirikare bitunzwe muri Ukraine. Urakoze Aloyizi Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri FM turi kuri 104.3 na FM 88.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Kuri internet kuri wa eshatu radio yacu voa.com, na kuri Facebook na Twitter ni kuri VOA radio yacu. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo. Leta y'u Rwanda ikomeje kuvuga ko idashyigikiye umutwe wa M23, igasaba ko ikibazo kirangizwa n'imishyikirano hagati y'abanyekongo. Yego, hari umwuka mubi kuva igihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko kuri yo nta M23 nta Rwanda. Ni ikintu kimwe, kandi twe nk'u Rwanda tuzi neza inkomoko ya M23 imyaka 9 ishize. Ambassadeur Vincent Karega uhagarariye u Rwanda i Kinshasa, Canada, yemeye kwakira umubiri wa nyakwigendera Jérôme Clément Bicamumpaka wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda mu mwaka w'1994. Yatabarutse ari mu bitaro i Nairobi muri Kenya mu kwezi gushize. Kuba Canada yaramwakiriye cyari icyifuzo cya nyakwigendera, ariko ni icyifuzo cy'abana be. Ubwo rero twabonye batwemereye, bise turiruhutsa. Madame Janine Hakizimana Bicamumpaka. Tubafitiye n'amakuru y'imikino, ntimujye kure, ni mu kanya. Leta y'u Rwanda ikomeje kuvuga ko idashyigikiye umutwe wa M23, igasaba ko ikibazo kirangizwa n'imishyikirano hagati y'abanyekongo. Uhagarariye u Rwanda i Kinshasa, Ambassadeur Vincent Karega, yahaye ikiganiro cyihariye ijwi ry'Amerika, atangira avuga uko abona umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Kongo. Yego, hari umwuka mubi kuva igihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko kuri yo nta M23 nta Rwanda. Ni ikintu kimwe, kandi twe nk'u Rwanda tuzi neza inkomoko ya M23 imyaka 9 ishize. Ari abantu bavuye mu ngabo za Kongo, ari abantu bari bafite ibyo basaba, ari n'abantu bageze ku rwego rw'imishyikirano na Kongo, ndetse bagirana amasezerano y'ibyo bagomba gufatanya mu gukemura. Ariko mu minsi ishize bararasanye cyane, ingabo za
Kongo zahura n'ibibazo zigashaka kubyitirira u Rwanda ko abo ba M23 cyangwa 23 badashobora kwirwanaho ubwabo badafite gifasha aricyo Rwanda kubera ko begereye umupaka w'u Rwanda n'uyu Bugande. Musanga uyu mwuka mubi hagati y'ibihugu byombi uzarangira ute? Mubona imigenderanire myiza izongera kuboneka gute? Ego twebwe nk'u Rwanda turacyakomeye ku nama z'i Nairobi mu rwego rw'umuryango w'iburasirazuba bwa Afurika ndetse no mu rwego rw'umugabane wa Afurika, Africa Union. N'ejo bundi Kongo, u Rwanda habaye kubiganiraho mu nama y'umuryango w'abibumbye y'umutekano, aho hose inama nyamukuru ni uko hasubukurwa bya biganiro bya Kongo n'abo bafite intwaro n'ibihugu bigize umuryango w'uburasirazuba kongera bikaganira, noneho no mu rwego rwa ya nama y'ibihugu byo mu biyaga bigari ICGLR binyuze ku uyikuriye ubu ngubu ariyo Angola, akagerageza guhuza yaranabitangiye umuyobozi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umuyobozi w'u Rwanda baganire urwikekwe ruveho, tujye mu bikorwa bifatika by'ubufatanye, duharanire twese ko amahoro arambye yaboneka mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo biganiro mukomojeho byatangijwe na perezida w'umuryango umwe bwa Afurika bigakomezwa na perezida wa Angola. Ibyo biganiro byageze kuki? Ntabwo byari byatera intambwe, ni ibintu bishya. Uzi ko umuryango w'abibumbye inama y'umutekano n'abakuru b'ibihugu ku buryo bw'inama na telefoni bashoboye kuganiraho, ibindi bizakomeza haba i Nairobi cyangwa muri Angola, tuzabimenya vuba. Hari abasirikare babiri bavuga ko bafashwe na leta ya Kongo, u Rwanda rukavuga yuko bakuwe mu Rwanda bashimuswe. Abo basirikare magingo yabarihe, bazasubizwa mu Rwanda, bizagenda bite? Amakuru mfite nuko baba baragezejwe hano Kinshasa, ariko guverinoma ya Kongo yemeye ko izabasubiza u Rwanda. Ntibirakorwa, ariko twizeye ko ijambo biyemeje rizashyirwa mu bikorwa. Nta munsi n'umwe ushira hatabaye imyigaragambyo yamagana u Rwanda, ariko imyigaragambyo ndetse ikwibasira wowe nk'uhagarariye u Rwanda aho ngaho i Kinshasa. Ibintu nk'ibyo ubibaho gute, ubyakira ute? Kuntandukanya n'u Rwanda biragoye, ni yewe bashyikira, ni yewe uri hafi, ariko nanjye nibaza ati ese ibibazo biri mu burasirazuba, gukuraho ambasaderi cyangwa guca umubano n'u Rwanda cyangwa ndetse no kujya mu ntambara n'u Rwanda, birahita bikuraho ADF, birahita bikuraho ibikorwa bya FDLR, bya za mayimayi zitandukanye mu gihugu, cyangwa se abantu bapfa muri za Ituri. Niwo muti, nicyo gisubizo, cyangwa ahubwo abanyekongo bashyira ibitekerezo hamwe n'imbaraga zabo hamwe, bagafasha inzego z'ubuyobozi kunonosora uburyo abo bitwaje intwaro bazamburwa bagasubiza mu buzima busanzwe, ubushomeri bukarwanywa, imiyoborere ikaba myiza aho bari. Abananiranye mu bufatanye n'ibihugu byo mu karere nk'uko byemejwe i Nairobi bigashyirwa mu bikorwa, aho guterana amagambo cyangwa se inzangano hagati y'u Rwanda bishingiye gusa ku rwikekwe n'amagambo, kandi twaraberetse neza ko nta nyungu bwite dufite mu gushyigikira ibikorwa bya M23, nk'uko nta n'inyungu dufite mu kubasenya, kandi bari ku mugambi no ku masezerano y'ibiganiro n'igihugu cyabo. Ambassadeur Vincent Karega uhagarariye u Rwanda i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane. Washington, Ijwi ry'Amerika.
igihugu cya Canada cyemeye kwakira umubiri wa nyakwigendera Jerome Clement Bicamumpaka wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda muri 1994 yatabarutse ari mu bitaro by'i Nairobi muri Kenya mu kwezi gushize ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2022. Umuryango we utuye mu mujyi wa Montreal muri Canada. Navuganye n'ubashakanye Madame Janine Hakizimana atangira ambwira uko yakiriye icyemezo cya leta ya Canada. Mu by'ukuri kuba Canada yaramwakiriye cyari icyifuzo cya nyakwigendera, ariko ni icyifuzo cy'abana be. Rero twabonye batwemereye, mbese turiruhutsa kuko byari ngombwa ko aza, nibura iyo myaka banze ko aza ngo tubane hano, ariko nibura tujye dushobora kumenya ko ari hano aho yifuje kuba kuva bamurekura. Ndifuza kukubaza iki kibazo nigeze kukubaza, ariko harabumva ijwi rya Amerika wasanga bataracyumvise. Kuba warasabye ko umugabo wawe agusanga muri Canada ari muzima ntubyemererwe, ukaba umuhawe atakiriho, ubifata ute? Wabyakiriye ute? Mu by'ukuri njyewe nabonye ko iki gihugu nk'uko nababwiye ubushize cyamuciriye nk'urubanza rwa Pilato, kubera ko igihe yari akiriho ntacyo tutakoze kugira ngo tubereke ko uyu mugabo ari umwere, kandi ko nta kintu cyahungabanya ubutegetsi bwa hano. Kuba rero bamwakiriye nyuma y'aho amaze kwitaba Imana, nyine tugumana intimba y'uko banze kumwakira. Ariko nk'uko Jerome nk'uko nababwiye yari umuntu uvuga ati ibi bintu byose turimo bizashira, ubwo natwe tuzakomeza turwanire ko azageraho arenganurwa, ahanagurwaho icyo Canada yashatse kumusiga bamubuza kuza hano. Ikintu nakomeza kuvuga ni uko situwasiyo y'umugabo wanjye yo kwanga kwakirwa hano muri Canada, haracyari abandi bari kumwe, abasangirangendo be ubu ngubu bari muri Nigeri, nabo bakifuza gusanga imiryango yabo, bakaba bagomba kuba bajya mu Bufaransa, mu Bwongereza no muri Denmark. Kugeza ubu ngubu ibyo bihugu bikaba bitarabakira, bakaba basa n'ababaye imfungwa muri Nigeri, kandi bashobora gusanga imiryango yabo. None imihango yo guherekeza nyakwigendera Bicamumpaka igeze he? Turateganya mu by'ukuri kumushyingura kwa gatandatu ku itariki 11 z'uku kwezi. Turumva turiteguye kugira ngo tumuherekeze, abantu benshi badufashe mu mugongo. Ariko nk'uko nababwiye, ikibabaje abantu, igikomeza kubababaza ntabwo ari uko mbese Imana yamuhamagaye, ni ukubona akarengane arinze atahana, nako ajya hariya asanga Imana. Icyo kintu ni ikintu abantu bakomeza kumbwira bati ni byiza ko tumuherekeje, ariko turacyafite agahinda. Injustice yagombye kubaho imyaka 23 ishize. Njyewe ariko nkongeraho mvuga nti abanyarwanda benshi barababaye, ntabwo ari Jerome gusa, abanyarwanda benshi barababaye kubera injustice bakomeza kugirirwa hirya no hino ku isi. Madame Janine Hakizimana Bicamumpaka, ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'Amerika. Murakoze kandi mukomere, mugire amahoro. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi, Minisiteri y'Ubuzima iravuga ko indwara y'ubumuga abana bavukana ubwaru yongeye kwiyongera mu gihugu. Buri mwaka abana barenga 550 barayivukana. Inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru. Abaganga bavuga ko ubumuga bw'ubugaru buvugwa bugakira mu gihe umwana yavukanye ubwo bumuga ajanywe kwa muganga hakiri kare atararenza imyaka 2.
itariki 3 ukwezi kwa gatandatu uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya iyo ngwara. Ishirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS risigura ko ari akaryo ko gutera kamo abanyagihugu kugira ngo bijukire kuvuza abana bavukana ubwo bumuga. Muri iyo ntumbero Ladislas Butoyi ajeje umugambi w'igihugu wo kurwanya iyo ngwara yasiguriye abamenyesha amakuru i Bujumbura ingene ubwo bumuga bumeze n'ingene buvugwa. Ubugaru n'ubumuga mvukanwa bufata ibirenge ugatuma ibirenge by'umwana bihindukira bikarabana, hanyuma bigaheza bigatuma iyo umwana atavuwe umwana atazoshobora gutambuka cyangwa atazashobora kugenda. Ubwo bumuga gushika ubu nta kinini kihari twovuga kibutera, ariko kenshi icyo tumaze kubona nuko uva ku karonda, ukuvuga yo mu muryango umuvyeyi umwe canke bose bavukanye ubwo bumuga, tuba dufise amahirwe yuko mu ruvyaro rwabo hashobora kuzoboneka umwana. Tuba twari twifuza yuko aza kivutse ariko yacerewe ntarenze umwaka ataraza kwa muganga, naho yoba yatanguye gutambuka ntabaramenyera amagufa n'amakonyero ntiba birakongatana. Ni nk'igiti mu Kirundi baca umugani ngo igiti kigororwa kikiri gito, kwa muganga nta na kimwe bariha. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwifuza ko iyo ngwara iranduranwa n'imizi mu Burundi. Raporo yakozwe yerekana ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2011 abana barenga ibihumbi 4 bamaze kuvugwa bagakira. Ku kwezi ibigo 9 biri mu gihugu bivura iyo ngwara vyakira abana bari hagati ya 30 na 50. Ni mu gihe ku mwaka avuka abana bafise ubwo bumuga hafi 600. Kubo bacibaza ko iyo ngwara ifatiye ku bintazi canke uburozi, umugambi w'igihugu ujejwe kuyigwanya urafise ico ubabwira. Akamu twotera abavyeyi nuko ubumuga bw'ubugaru si uburozi, si umuvumo, n'abandi bibaza yuko ubugaru bishobora kuva ku bisigo umuvyeyi yatambutse n'iki, no kuvuga ibintazi. Abo rero batabimenye baraheza bakabandanya ubumuga bw'ubugaru hariya, kandi murumva ko bibabaje kuko umwana babuze ubufasha na cane buhari, ariko n'ubumuga bushobora kuba buriho nk'uko uwundi mwana ashobora kuvukana ubumuga bwaribwo bwose. Ntihazogira abantu bababesha canke babahenda ngo bazobasengera canke ngo babashire mu bwato canke ngo bacishe mu sekuru ngo akire canke ngo bamubashire ku utundi tugenegene two mu miryango ngo akire. Iyo atavuwe aramugara. Niba bandi twama tubona iyo turiko turatembera muri ville canke hehe usanga umuntu agenda ku majisho y'ikirenge, urya no kuvuga n'ubumuga butavuwe. Ibigo bivura ingwara y'ubugaru biri mu ntara za Kirundo, Muyinga, Ruyigi, Makamba, Gitega, Ngozi, Cibitoke, Bujumbura na Rumonge. Umugambi wo kuvura iyo ngwara y'ubugaru ufashwe mu mugongo n'ishami mpuzamakungu Kristu Hope Works, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu n'urunane rw'abagendana ubumuga mu gihugu. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika. mu mupira w'amaguru ejo kuwa kabiri ikipe y'igihugu y'u Rwanda izahura n'ikipe y'igihugu ya Senegal mu mukino w'umunsi wa kabiri mu itsinda rya 12 mu rugendo rwo guhatanira uburenganzira bwo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu kizakinirwa muri Cote d'Ivoire umwaka utaha. Kigali, Jean-Claude Munyandinda. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'umupira w'amaguru yamaze kugera muri Senegal aho igomba gukina n'ikipe y'igihugu ya Senegal umukino w'umunsi wa kabiri mu majonjora mu itsinda rya 12 mu rugamba rwo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu kizakinirwa muri Cote d'Ivoire mu mpeshyi y'umwaka utaha. Uyu mukino hagati y'Amavubi y'u Rwanda n'intare za Senegal uteganyijwe kubera kuri Stade Abdoulaye Wade ejo kuwa kabiri guhera 3 z'ijoro ku isaha i Kigali. Byari biteganyijwe ko amakipe yombi yagombaga guhurira kuri Stade Huye Butare, ariko uyu mukino warimuwe nyuma y'uko impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF isanze iyi stade hari tujuje kandi ko mu mujyi wa Butare nta mahoteli ahari ashobora kwakira abashyitsi benshi bo ku rwego rwo hejuru. Ibi biraca amarenga ko Senegal ariyo izabyungukiramo kuko ishobora kuzakinira iwayo mu rugo imikino ibiri izayihuza n'u Rwanda, ni ukuvuga umukino ubanza n'umukino wo kwishyura. Senegal igiye gukina uyu mukino ifite akanyamuneza dore ko ejo bundi kuwa gatandatu yatsinze ikipe y'igihugu ya Benin ibitego 3-1 kuri Stade Abdoulaye Wade. Ku ruhande rw'Amavubi y'u Rwanda nabo ngo icyizere ni cyose nyuma yo kunganya na Mozambique igitego 1-1 kuwa kane w'icyumweru gishize mu mukino w'umunsi wa mbere muri aya majonjora mu matsinda wabereye kuri Stade FNB muri Afurika y'Epfo. Nyuma y'uwo mukino kapiteni w'u Rwanda Meddie Kagere yatangaje ko kubona inota ryo hanze bitari byoroshye. Turashimiye Imana ko tubonye inota rimwe, ariko ko bizi umukino wari ukomeye, gusa it was all about the small details. Kwa kundi kwirara, ariko what I can say, I congratulate my players, my teammates. Ikintu bakoze na akazi gakomeye bakoze kubona inota rimwe. Oshimiye inota ubonye, ntabwo twakoresheje chance twabonye, naho bari bananiwe, ukabona ko twari
dukifite imbaraga kugira ngo byibura aka kantu kandi match ya mbere bikomeye ntabwo iba yoroshye. Niyo mpamvu gukinaho ukabona inota rimwe ntabwo ari ibintu byoroshye. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa mbere w'imikino muri iri tsinda rya 12, ikipe ya mbere ni Senegal ifite amanota 3, ku mwanya wa kabiri hakaza u Rwanda na Mozambique, zombi zikaba zifite inota rimwe, hanyuma ku mwanya wa kane naho wa nyuma hakaba Benin ifite 0 n'umwe w'ibitego 2. Tukiri mu mupira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu cyiciro cy'abagore yamaze gusezererwa mu irushanwa rya Sekafa ririmo kubera mu mujyi wa Jinja muri Uganda. Muri iri rushanwa amakipe 8 niyo yari yaserutse agabanyije mu matsinda 2. Itsinda rya mbere ryari rigizwe na Uganda, Uburundi, Djibouti n'u Rwanda. Mu itsinda rya kabiri hari harimo Ethiopia, Tanzania, Zanzibar na Sudani y'Epfo. Ikipe y'u Rwanda ejo ku cyumweru yakinnye umukino wayo wa gatatu na wa nyuma mu itsinda, wayihuje na Djibouti nayo yari yararangije gusezererwa. Uyu mukino wari wo kurangiza umuhango kuko abakinnyi b'umutoza Sostene Habimana bari baratakaje imikino 2 ibanza. Ku ikubitiro batsinzwe na Uganda ibitego 2-0, hanyuma batsindwa n'u Burundi ibitego 2-1. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Ikipe y'igihugu y'u Burundi y'umupira w'amaguru y'abagore izakina umukino wa kimwe cya kabiri mu marushanwa ya Sekafa abera mu mujyi wa Jinja muri Uganda muri basketball. Naho irushanwa ry'u Burundi kuri iki cyumweru ryari rigeze ku munsi wa 7. Ikipe urunani rwirahira remesha ku manota 77 kuri 70. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana. Iryo higanwa ry'u Burundi muri basketball kuno w'Imana hari inkino zitezwe cyane zihuza imigwi mu gisagara cya Bujumbura. Jimkana yari mu kibanza cya mbere itaratsindwa na rimwe. Kuno w'Imana niwe yatakaza ikibanza cya mbere itsinzwe na Rezipo ku manota 82 kuri 72. Umumenyereza wa Rezipo akaba amenyesha ko bari baje biteguye kugira bakosora amakosa bahoramwo, kandi aremeza ko imigwi bagiye kuzohura yo bitega. Fazare biragaragara ko twayitanguye nabi ko twahereye ku ma defete 2, ariko twagiye turabona amaherero burya amadefete nayo nyene hari gihe aba meza kugira ngo ushobore munashobora gukosora ka justa ivyo abakeneye kwa justa. Rero novuga ngo gushukubu nico kintu cyatubaye ko twarashoboye kwa justa bimwe. Hariho match twakinye contre urunani iratwiyaka ku munota wa nyuma, novuga ko twari muri processus yo gukosora kandi n'ubu tukiriko ko byose turabikora neza, ariko ihangiro n'uko tutosora gutakaza match n'imwe uko byoshoboka. Urundi rukina rwari rwitezwe cyane no rwahuje urunani na Remesha rwabereye mu ntara ya Makamba. Urunani niko rwatahukanye intsinzi ku minota 77 kuri 70. Kugeza ubu muri iryo higanwa nta mugwi n'umwe utaratsindwa, ivyerekana ko uzoritahukana azoba yarikoreye. Mu mupira w'amaguru naho mu gikombe buri ku Cup citiriwe kwikukira ku Burundi kuno w'Imana niho haba inkino z'igice cya kabiri gishiri ca nyuma. Mu Cibitoke umugwi wa Bumamuru waruramutse wakira Flambeau du Centre bazohurira no mu rukino rwa nyuma rw'igikombe cy'umukuru w'igihugu ruzoba kuri no wa gatandatu. Umugwi wa Bumamuru no watahukanye intsinzi ibitsindo 3-1. Rukundo Jean de Dieu umumenyereza agira kabiri wa Flambeau du Centre amenyesha ko urwo rukino barufashe nk'uko kwitegurira igikombe cy'umukuru w'igihugu bipfuza gutwara, arico gituma bataruhaye agaciro kanini. Izo match zibiri ugerageza kugira wa valeur usumba iyindi. Twe novuga ko kuri twe rero agaciro kanini kari kuri finale ya Coupe du Président, nico gituma twashatanze chance ku bajere bashoboka kugira ngo nabo bakine be-exprime turabaho bageze, turabe ko n'abashasha bashobora kudufasha kuri match finale. Nivyo rero twako turaraba muri ni match ubundi nta objectif ne twari twifise. Burundi rukino rw'ico gice cya kabiri gishiri ca nyuma Atletico ni Ore yatsinze Top Junior ibitsindo 3-1 nyene. Iyo migwi yatsinze izo cihurira mu rukino rwa nyuma igenekezo rya 18 za kuno kwezi turimo. Mu mupira w'amaguru kandi mu gisata c'abigeme kuri no wa Mungu Ubugande bwatsinze Uburundi ibitsindo 4-1 mu rukino rwa nyuma rwo mu itsinda A rigizwe n'u Burundi, Uganda, u Rwanda na Djibouti mu nkino za Sekafa zihuza imigwi iserukira bihugu y'abigeme. Naho Burundi bwatsinzwe kubera bwatsinze u Rwanda ibitsindo 2-1 na Djibouti ibitsindo 3-0. Uburundi uzokina igice cya kabiri gishiri ca nyuma. Uwo mugwi w'Uburundi uzitabira inkino z'igikombe ca Afrika kizobera muri Maroc mu ntango z'ukwezi kw'indwi. Belize Ninahazwe icegera c'umumenyereza w'uwo mugwi amenyesha ko izo nkino ziriko zirabereka igikenewe gukosorwa. Je cyo novuga izi nkino zaje muri sanse yo kudufasha twebwe kubera zidufasha kubona nivo yacu ahiri ubunye nico tugiye kongereza nitwataha. Kuvuga ngo umusaruro ngo ni mubi oyayi niho tugeza, ariko tuzogenda kwitegura neza. Bidufasha kubona hariya muri kandi aho tugiye ko bitagiye koroha, tugiye kongereza izindi nkomezi, twongereze n'abandi bakinyi hama hariya bigende neza kuruta ngaha. Tubamenyeshe ko mu gice cya kabiri gishiri ca nyuma Uburundi buzoherekezwa na Uganda. Ivyo bihugu bikaba birindiriye ibizova mu itsinda B rigizwe na Ethiopia, Tanzania, Zanzibar na Sudani yo mu manuko. Inkino zo muri iryo tsinda
bikaba bitekanije ko zirangira kuri uno wa mbere. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na bagenzi banjye bamfashije kuyabagezaho. Mbashimire kuba mukurikira radiyo Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.